Ya bonsoir beaucoup mes frères et sœurs de Sagi Group, ndera ko mumeze neza. Umugoroba mwiza kuri mwese n'ijoro ryiza ndabipfurije. Ego hanyuma umunsi nta makuru mashasha nzanye, ariko nongeye kubabwira ngo amakuru y'ibyizigiro, amakuru canke amatwi adasumira pi ahigeze, saho kubabwira ngo ni ryari, ahubwo naho kubwira ngo icara witeguye. Ko novuga ngo ni ryari, uguma harura iminsi urindiye kubona urya munsi gusa, ariko ugasanga ushitse hatatu ushikanyeyo. Niyo ngorane abantu b'uyu munsi bafise. Bashaka kumenya ngo ni ryari hazoba ryari, bagashaka gushika kuri uriya munsi kandi ataco batwaye. Ndabasaba ngo mwongere mwitwararike ivy'amakonti yanyu. Hari abantu bariko bagira negligence ku vy'amakonti yabo, kandi ibintu ndabivuze kenshi kandi nkwiye no kubireka, kuko ngo iyo ijambo riguye mu kanwa ricika inkonda. Je rero mbivuga cane nkabibwira abatavyumva, ngiye nanje kubihora kamivuge n'irya nyuma, ariko harimo n'inyibuzo. Muntu uzi ko hari ivyo ugikekeranya kuri konti yawe ukaba nta n'ivyo uzi ukavyicaranira, sawa n'amahitamo meza. Ahitamo meza de condition nyinshi cyane ziko ziraza zizotuma usanga uwahamagarirwa nawe hazogera aho uhamagara atanu kwitaba, kandi n'uwo kwitaba atavyoshobora gukora. Ndabivuze ngo ni biki. Hari abantu rero bakunda kuba badafite 24 mo bazifise neza, aribo bazifitiye basanga zibitswe n'abandi. Hari abantu bariko baja mu makiwayisi bikorera bakadabaga ibintu batazi, byashika hariya agaca agira screenshot ngo mfasha ngaha. Narabwiye ko umuntu uzotangura ibintu ugaca unzanira uzobunyanka, nanje nzobireka. Ko baciye umugani ngo sakwanka kuraga ivyamunaniye. Iyo nzaniye ivyakunaniye nuko atarukundo mfizeko. Uri kigeragezo kubera ubu nzaniye ivyakunaniye nawe we. Sikuvuga ko ndakugira ngo ntore inyishu z'ivyananiye. Oya, zana mbikore kubera uzi ko ndabizi. Nje gukosora ikosa ugasanga nawe wakoze ikosa ntashobora gukosora, ucumenga n'uwo kubaza ngo uvuga ngo nanaka naramubajije ngo mfashe ngo byaranse. Hari ijambo rikunda kuvuga ngo byaranse. Hari abo byanka rero ari we utumye ko byanka, hari n'abo byanka bagerageje kukugira ico bagufashije. Nuko rero hanyuma muri aka kanya rero hariho inkuru zitari nziza, nkuko nama ndabivuga kandi nabivuze kera cyane. Abasuma rero baganguye cyane, abasuma biba amapinga y'ababwiye. Mwebwe mwicaye mugerageza ngo ibi ngo gukina ntacyo bimaze, hariho abazi akamaro kabyo. Abasuma b'amapi baganguye. Intara zimaze kumenyekana cyane zirimo abasuma biba amapi gose, hamaze kuboneka dezerema. Ya mbere ni Bubanza, aho hariho umupionnier yivye umudamu, yayimushiriye konti bamukurikiranire, aca mu bapima 520. Uyo muntu yarafashwe, byose birerekana ko ari we yabikoze. Amuhenda ngo reka gira test, arazigarukana n'ubundi yongerera aziba kubera ari we yabitse 24 mo. Narababwiye ngo iyo umuntu akubikiye 24 mo ukaba utamwizeye, mbega zibika gute? Jewe iyo nkoze ibintu ndavyikura byose kakorera ntavyo sigaranye n'uwabita ntuzobindondereko, ariko abandi barazibabikira, akazibabikira mukemera. Cyo gituma je kenshi nirinda ko ndabikora, nzakubikora mu telefone yawe, hanyuma hakorera ko muri WhatsApp yanje nawe wata transfer yabaye gabo nihe. Kandi ibyo bikora ababisha, nibiva mu mutima, sivyo yadukiza, niko kaza basanzwe akora, abari mu escrow. Bubanza rero uriya muhungu yagize bijya nimba odiza kumushikira yimbe yigera, kuko uruhigi ruhindukiye ndabizi ko atamahora azoronkana uwo yagiriye nabi, mu gihe azobona ko hari ivyo yamuhombeje bitari bike. Naho nejo bundi haza hinge gato, nejo haza hinge gato. Abantu bibanye bibaza ko ari bikino ntibizoherera ngaho. Nama nababwiye abantu bazohigana bazira ivyo bakoraniye. Meme n'uwo wabwiye pi akayanka, ico gihe azoguhiba kugira uzimuhe ko canke azikwibe. Mbe ndaretse uzobaza uwamugiriye nabi. Presentation. Bantu mweba amapi, abantu mwananwa ku bintu mwese muri ariske, presentation ni garavu.
nta ngorane mfise reka ndababurire nimwabyumva sawa, mutabyumvise nta ngorane muzoza muribonerako. Hari iyindi ntara yo yadutse Gitega rero, hadutse umusuma kabuhariwe kasha abishoboye. Yo rero nohanura uwo muntu aba yibwe kandi akabigaragaza neza ko yibwe n'uwo muntu akamwifatira nk'uko biriko bigaragara kuri bamwe, abishikana imbere. Abo mufasha barahari kuko iyo ufashe gisuma neza neza ntabyo yokwiriguza na bimwe, Gitega hamaze kuboneka uwundi muntu yiba cane amapiku bo afasha barenga ngo 5, kandi uko yiba pi wewe ntazi transfer yacice kuri konte yiwe muri blockchain canke se muri system barerekana ko yagize transfer, mugabo barondeye wallet bagasanga ya transfer yagurisha, wewe nawe k'igihumbi arakijya ariko ariyizi wawe asigarana ama 24 mo agacaguma ariko aramanipira konti yawe. Nabajwe n'umuntu numvise ngo yibwe pi 150 1,500 zose transfer ziragenda, konti y'umuntu acarayisipurima amuhenda ngo barayugaye. Murumva abantu babi ko bagwiriye cyane. Nimwe nawe nababwiye abantu si beza, abantu benshi ni babi, harabicaye aho bicaye ku by'abandi. Abo bantu mubirinde barahari. None nk'uyo muntu ariko atondwa ko n'abo bantu bafise droit yo kumufungisha kandi ntabyo yoronka bariha. Yego, kandi ibyo bomugereka ko byose ntibyomuva kuko amaze kuba ariko arakurikirana n'abantu barenga 4-5 bamwagiriza ibya bibi. Numvise ngo yamwivye na kore yo iri ku isoko n'amafaranga n'amakashi, ibyo ntaco yovuga. Muze munyumvire hano Bujumbura uzovyadukana ivyo afatwe neza, urabe ko bikunda ko yigenga. Namba bibera hiyo bakabareka. Abasuma rero baruzuye meshaza, murabyumva, abasuma baruzuye. Hari uyundi muhungu ariko arahenda abantu benshi cyane hajya muri kampisi agura amapi akayagura 1,300 1,500. Yego nimuzimuhe, ari mu kazi abakoremo akazi kabisa zimuhe. Ariko ibyo ariko aragira niki nuko nibamara kuraba bagashiraho ibihano batekanije, uwo konti yawe yagize transfer uzotahirwa busa nta n'izo usigaje ko uzojya. Noneho twabivugiye muzumva ryari sawa. Iyo twumvise ikintu hajya tubivugira muri groupe kugira amahanane ya makuru, hagiye bizoshika kuri mwene byo canke warafite tentative. Mugabo uwari we wese security ku gatwe kawe nico cy'ingenzi. Rero mucunge ababisha n'ababi baruzuye, baraha imbere yanyu. Kuba mu Munyagitega bafashe na message, bafata message zaho yahora agurishanya n'umuzungu, baciye kuri Facebook akamuha adresse agashatera copy yarungika hamwe udafumenye ngo byagenze gute, ariko nta cihishije munsi y'izuba, nta cihishije. Rero ko yagaragaye ko ari we byose abigira, bakaba bamufise mu ntoki, urubanza bazomucira n'abaruzi. Twebwe naho tutokwiriba turaripotinga ngo dutange adresse y'uwo muntu, ariko nuko gusa system yo ibibona izorinda kubihanira. Ariko ingorane wumve aba ba innocent bazozira ico batazi kubera konti zabo zagize amatransfer y'amapi, ntibazotahura ko arabasuma. Zarazo zindi nzira zitugora kugira ngo tumenye aho tubitanga ngo ubu yaribwe, ubu yari gisuma, ivyo biragoye. Rero tubabwira ngo security niyo ku muntu. Mu gihe ibyo bintu utabishoboye kiguma ari kibazo kuri mwebwe. Muracungana n'abo bantu kandi umwifatiye neza ukabona yazi gutwaye urabizi neza, bikamugaragara ko nk'umurekure. Ushikana imbere y'ubutungane. Erega iyi pi nkiri mu banyagihugu cyangwa abantu nta kamaro. Oya, iri mu banyamategeko biriyo baho bihana kubera iyo umuntu akarakugirira nabi kuko wirondereye akaba ari warya agahaga, nta kamaro bifise kandi nta mutekano bitanga kuri wewe na n'uyo musuma nyine mu gihe umufashe.
rero nabasaba ngo mube magabo kandi mukebuke ibi bintu bireze cyane uba mu ntara ya Gitega n'intara ya Bubanza niho tumaze kurokariza ahantu hari abantu bariko baragirira nabi abapiyoniye ibyo rero abo bantu muze mubatanga amagurupe hose bamenyekane ko ari abasuma bicaye bariko bariba abandi iyo muntu kizire ko muhishirira murungike muri groupe na nimero ziwe buri wese ayitunge amenye ko atunze nimero y'umusuma kuko mbega ndababwira ngo nimba hatanguye ubusuma mainnet itaraba za miliyoni zitarashika live ngaho ese nizabaho uwo muntu muzomutora nitiro attention uyu muntu nzomutora nitiro mugihe rero muvyina hari abadavyina hari abazi ko mufise ubuhiye baba mu kububambura bakabakoramwo akazi bavyita gukoramwo akazi akaba arabayeho ku bwawe nawe uzi ngo hari ivyo urindiriye hazogera cagihe ugasanga ntaco ufise ugasanga wumiye nka kagakoko bita inyondwe yumira ku rushato rw'inka yabazwe kera kaguma inonoza ubusa kumbure ikazopfira ko kubera yabuze ibyo aho inonoza ya maraso y'inka igikomeye mwakoze imbura isigihona gusa dukunda kubaburira ariko abantu biragora kumva